yego ushobora korora inka kubera iratanga amase yego tukajya kuyatabiza itongo rikaba ryiza yego iratanga amata tukayanwa tukabyibuha mm. kandi sinivyo gusa iratanga umusoso cyane inyama nziza nico kimwe n'ibindi bitungwa byinshi tubitunga ku nyungu yuko uzobigurisha kandi ababigura nabo nababijya yego none isazi gamafrere abantu batayijya nayo iri mwiki urakoze cyane ico kintu mu tubaze ati inka itanga ibi navyitanga iyo sazi nayo ntitanga kimwe gusa hariho n'abantu bariko baradukurikirana batara donc barindiriye kumva ikitanga twage tukibabwire ino sazi itanga ibintu haniniya muri kino gihe ico ibintu iri kiraduha aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubera buno bworozi butaragera kure ni ibintu bibiri gusa nizo yari ni muri industry none hajya mbega isazi nibaza ko itavyara itamagi ajya magi nta kamaro yo yafise murakoze cyane okay ubuzima bw'iyasazi isazi ntivyara kurya dusanzwe tuzi bavuga ati inkoko iva mu irigi riva mu nkoko nta muntu numwe azi cyatanguye bizimana gusa hatanguye inkoko kirumvikana okay naje nshobora kuvuga ati hatanguye amagi hama amagi araberuka aravamwo inkoko okay isazi rero nayo nyene nuko onye irata amagi hama amagi akavamwo utularve cyangwa utwastiko tukazokura donc hakabico twitwa life cycle canke cycle de reproduction ubuzima bw'iyo sazi donc irigi rikasubira kavamwo isazi gatamagi amaga gasubira kavamwo isazi ego none kuri nk'ico gihe mutangura uwo mugambi yego sinzi ngenda challenging mugabo nibaza ko nubwo ari kuvuga ngo hagati y'irigi n'inkoko ntituzi cyatangwe kubaho nibaza mu kurema Imana yaremye ibitungwa irema ibiti irema abantu hama biravyara mwebwe muja kurondera kugira mutangure ubwo bworozi yego mwaguze isazi cyangwa mwaguze amagi mwaguze iki hoho mwabiguriye hehe ego nkuko twababwiye zifise donc ino sazi zifise ubuzima donc bugenda burisubiriza novuga ko ari ubuzima bw'umuzingi kuva mu irigi kugera mu isazi rero ngaho onye kuronka imbuto ushobora guhera ku magi cyangwa ugahera kuri ya mastiko cyangwa ugahera asiko twovuga yuko ari ya magi yamaze kuvuka ikiro ntushobora kugironka ariko ikiro ucugwiza ucubona amafaranga avuyemo igarama rimwe n'amafaranga 220 mu gihugu c'Ubuganda naho ikiro caca kigwa imiliyoni 200 imiliyoni 200 yego cyane ikiro cayo magi izo sazi sasa rero ndi mwe musumba aboroye inka mwe mworoye isazi cyane gose okay mu gihugu c'Ubuganda muri kino gihe igarama rimwe rigwa amafaranga 15,000 vy'amashiringi kandi ugiye kuraba usanga ari hejuru yayo mafaranga yayo twe tugurisha ngaha anya okay hama rero ikintu novuga tumaze kubitangura abantu bakabikritika ariko nk'umuntu abonye video isazi hari abantu bacha bavuga ati ndetse n'ubunye hariho n'abatakivyemera bavuga ati api ivyo bintu mu Burundi wacu ntibirashikaho Okay, yes, ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Ni Omdishanyuma reka tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media. Aho tuvoma ivyiyumviro ndema butunzi, ngwiza butunzi. Twongera tukanakarisha ubwenge bijanye na development personnel. Ega wosanga hari byinshi ushoboye gukora uno munsi bitakwinjiriza ariko bice kuri Agaciro Media birashoboka. Uno munsi rero nazanye mujene yitwa Marius tugurikaze cyane murakoze cyane kandi mo sijambere we tuyaga kenshi no kuri screens Agaciro Media nibaza ko ari jambere waciye yani jambere ego Marius rero tugiye kuyaga ni mu entrepreneur akomeye mw'abantu urabona ko aracyari umujene mutoya mugabo amaze gukora byinshi hanini mu gisata cy'uburimyi cy'ubworozi akazi zara yanatembera ajya kurahura ubumenyi
aho hakurya mu bihugu bitandukanye. Uwo Marius niwe tugiye kuganira. Je rero sinzi umwidondoro wawe bigenda uvuze neza. Ni Marius Spark. Marius Spark. Spark. Ego. Yaho ikindi ntongeye ko nukuri n'umu YouTuber. Ego. Kandi channel yawe hajya ni Marius Spark. Marius Spark. Okay, turaza kuyereka abantu abakeneye kwiga iby'uburimyi, ubworozi mu buryo butandukanye. Baca baheza baze kandi bagenzi muze no kwiyabonesha kuko kubakunda uburimyi n'ubworozi muzohamenya byinshi. Yes, Marius rero je ikintu untunge duhere ku burimyi n'ubworozi. Yego. Na cacongereza cyawe cinshi. Nigute Marius umuntu yaje akiga kaminuza akazimara ukamenya ibyo biriya byongereza byinshi ugaca wisubira hariya ku gatumba kurima. Murakoze cyane nkuko Omdi Changement yabivuze amazina yanjye nitwa Marius Habarimana ariko ni Marius Spark muri kino gihe turaza kugira ico tuvuze kuri yo Spark tiyo Spark yavuye hehe aho turaza kugira ico tubivuze ko nkuko yabivuze ndi umworozi ndi umurimyi kandi ndabikunda eka si nivyo gusa ndakunda n'iterambere ritandukanye rishobora kugirira akamaro uwo ari we wese yokora kuko uko novyitwa ubu turiko dukora ivyunguka ibintu byose vyunguka ibintu byose vyunguka nivyo turimwo dukora. Ego mwambajije ikibazo ati mbe kuri cya kwinjira muri buriya burimyi n'ubworozi gute tanto ndakubona mucankuzo kandi mucankuzo usanga mutarimira ahantu hamwe ryari umuntu akababona za Ngozi ryari umuntu akababona ibubanza ari mu miceri sasa ndashaka uduhe parcours yawe Marius. Murakoze cyane uko nyene yabivuze nivyo tuguma dutembera igihugu cyose turi mu burimyi turi mu bworozi turi no mu bindi ibyo twiswe vyunguka amadira atandukanye uburimyi n'ubworozi nivyo haniniya nibasiye ko canke nashizemo ingufu gose na focusinze ko kuko dusanzwe tubizi neza yuko abarundi benshi bari mu gihugu ibice vyinshi n'ivy'abarimyi n'ivy'abarimyi mugabo bari maduke nonye tutabakwiye ego ariko bari madukenyi cyane ariko uko kuri madukenyi haniniya birava no kutaba bamenya gute bashobora kurima gute bashobora kwimbura vyinshi nubwo baba ariko barima bikenye ugiye ku isoko ugasanga ibifungurwa birazimvye ibiribwa birazimvye waraba ati none ko bavuga ati mu Burundi turabarimyi ibice vyinshi n'ivy'abarimyi ni kubera iki rero ni nayo mpamvu nagiye muri kino gisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo dushikire canke dukore ivyerekeye ivyo bikorwa nyene kugira ngo abantu benshi babone yuko bimwe vy'uburimyi n'ubworozi biriko birakorwa koko ahatandukanye kugira ngo nkuko mwana bivuze kuri chaîne yacu ya YouTube yitwa Marius Spark ugiye ko hasanga ibintu vy'uburimyi n'ubworozi byinshi bitandukanye nk'akarorero turakunze kuvuga ati hariho abantu boroye nk'ingurube basi aho duturuka umuntu yoroye nk'ingurube imwe canke zibiri yaba ari umworozi akomeye cyane ariko hariho abandi borozi bageze kure cyane muri ivyo vy'ukorora ingurube ukaca wumva ati wewe Omdi Changement aravuga ati jewe ndoroye ingurube zitanu muhira kandi umworozi akomeye ariko ntibibaze yuko hariho abandi boroye ingurube zirenga izo onye kuko ahubwo nko mu Burundi ariho nose ingurube ibihumbi bingahe bariho cyane bariho rero kandi korora zirya ngurube zitanu ntibiba bisigura yuko ubuza amafaranga yo kugura izindi ngurube zirengeye akuvuga ati ivy'ingurube biragoye ariko hariho abandi bitariko biragora kandi bashiramo amafaranga menshi cyane kuko bazi ico bakuramo ugasanga hariho amafaranga ufise wicaritse nturi kurakora mu burimyi ugasanga hariho umurimyi ariko ararima murabona nko muri kino gihe igiterwa c'ivoka kirakomeye cyane muhiri wanyu ufise ibiti bibiri vy'ivoka uvuga ati turafise amavoka menshi cyane ariko hariho abafise ibihumbi n'ibihumbi
vy'ibiti vy'amavoka kubera hariho ibanga ababiziko hariho ikiganiro ukunda kuvuga keshi ngo ibanga ry'abatunzi kanatsinda mwarasohoye n'igitabo cerekeye ibanga ry'abatunzi igituma wagisohoye nuko wewe urazi neza ubutunzi aho buri urahazi neza rero hariho abantu benshi batazi ubutunzi aho buri kandi bafise amafaranga yo kurondera bwa butunzi ego sinobona nje ndahazi ahubwo nduwiga nk'abandi mugabo navuga nti kameme umuntu yadusumbije iterambere umuntu arafise umugani yoducira ujanye n'iterambere kuko hariyo n'umugani naciye nkiriya nyene ndavuga nti nta mugani w'iterambere ucibwe n'umukene donc ibangura ibaza abariyizi cyangwa abaririmo voilà none Marius nk'ubu uba hani Bujumbura mugabo usanga hariya mucankuzo na hantu nyene za Kigamba hariya mishiha ni kure yego ku nshuro ya mbere ujayo wewe wabuhazi uvuye no mu muji kuko urazi gituma ndakwaje gutyo nkunze kubona hari abantu benshi banca ko barondera ama connection y'abantu nawe nizere ko ngira ngo vyace ku bantu runaka nyene murakoze cyane turakunze no kumva umugani bavuga ati ngo kure cyane habaho ngumva ngo kure cyane habaho mu Burundi ngo niza Cendajuru muri iriya misozi Cendajuru nayo iri mu Cankuzo naho hantu bitwa Kigamba si hagufi ni kure cyane rero mwamaze ati umunsi wa mbere nagiye hariya anye icyatumye njayo nuko numvise hariho nabandi bariko barakorerayo kandi nisi nziza cyane isi imera gose imera ibintu byinshi cyane bitandukanye ngaha hagufa mu gisagara cya Bujumbura donc ahagufi hegereye igisagara naho ni mu kiyaya Cimbo harimbuka kandi haramera ariko iyo ushaka kuronka ikintu ntuje aho abandi bantu bariko bararondera hanini ja mu karere kawe nawe utangure mu Cankuzo icyo kintu bijye kigora abantu benshi gikora abantu benshi gutahura cyane kuja gutangura kuja mukinata abandi benshi batarimo umengo ntugira nuzohanuza ntugira nuzobaza yego ahubwo byiza cyane aha mu Burundi abantu benshi turakunze kugira ico bitwa copy and paste mu Kirundi novuga copier ico ni Gifaransa mu Kirundi novuga yuko nosanga Olivier arima umuceri nanje noca mvuga ati wanagire ndimo umuceri aranshingira ntaye yuko harimo amafaranga menshi ngire ndimo umuceri hama nanje nkaje kuri mu muceri ico rero nico benshi batazi nitwarima wa muceri twese bikace bigwa mu kadibwe niho biba ngo mu kadibwe bikerera rimwe hacabura umuguzi hacabura ubuguzi canke ibiciro bikaca bizimbuka ni vyiza kuzimbuka nivyo ariko asanga amafaranga wakoresheje ntiyakuyemo ariko jewe ninaja hariya kurima amavoka nta benshi bariko barayarima nzoyagurisha amahera menshi ninaja hariya nkarima ivyema nta benshi bariko barabirima biriko birimwa agace kamwe nzokuramwo amahera menshi ninaja hariya nkarima ibiharage nzokuramwo amahera menshi kubera iki mu Cankuzo mbere bararima ibiharage mu Cankuzo ibiharage birahaba ibiharage n'ivyema donc ibiterwa vyose bitandukanye birahaba kandi nisi nziza kandi abantu benshi batara donc itarononekara hari amashamba ngira kuvisi kiremwa atabarana rimwe naragiye muri commune Mishiha c'était 2023 yego ico gihe ni hariya nyine mu Cankuzo narabonye amashamba kweri mbaje umutama yambwiye ati je navutse aho hameze uko kandi usanga aramaze nk'imyaka irenga 50-60 yego ati sinigira mbona aho hari imene rimwe cyawe bibaza nkaho hantu rero uciye harimo ntiyakubeje cyane nayo mpamvu hari yanye icurimye kiza uko nyene vraiment abahazi barahazi n'ukuri aho bumva mu Cankuzo ni kure ariko ku muntu asibanga ry'ubutunzi azi kurondera amafaranga nimba ari mu burimyi akwiye kuja ahantu hariya nyene isi ntirononekara dufate nimba uri kurateza ino angeri nyene ino angeri ya fomi
nimba uri kwiteza mu gace yamenyereye gutezwamo tukava twagira nyinshi mucankuzo nimba ugomba guteza angeri nta nyinshi ugira haracarimo akanovera mu isi yaho rero ni isi imeze neza cyane. Tugarutse rero gatonyi kubazo mwatubajije ati warize warahejeje ariko ukaba uri muri ivyo bintu vy'uburimyi n'ubworozi mbe wavyumvisemo iki ni igiki wumvisemo kwa kundi nyene ca gitabo nyene wasohora muri ivyo bintu nanje navyumvisemo ubutunzi nayo mpamvu kenshi ivyo umbona mu burimyi umbona no mu bworozi mugaye cyane cyane gato kubijanye n'ubworozi yego we wamenyekanye nk'umworozi w'ibitungwa bitangaje isazi mw'abantu uyu mugabo n'umworozi w'insazi mugabo kandi muramuna utembera za Uganda za Kenya none ujanye navyo murakoze cyane no batera inkuru na kujabuka mvuga ati ndajabutse urubibe rw'u Burundi najabukanywe n'izo sazi none mugabo gatoya tuvuze isazi n'umugambi je natangwe kumva na nyine cubera mukuru w'igihugu yego we nkaho wakuriye we ni wakuze ubona inka impene intama ko ngira ngo n'ingurube ntivyari bwagwire cyane kugira uyumvire ku nsazi birema isazi aho kantu kaje gute okay no musi bantu b'Imana Omedi chanje muno musi araza kudutsanga mu bintu byinshi cyane oya ariko turi mu burimyi n'ubworozi okay reka rero tuje kuri kino cy'isazi mumbajije okay ikintu cy'isazi natwe twacumvitanye umukuru w'igihugu ariko twari tuzi buno bworozi yuko bubaho mu bindi bihugu bitandukanye nari sanzwe ndabizi ariko mu mico y'ikirundi twumvise isazi twumva yuko isazi ija ahantu hari sukurike donc hanuka hameze nabi rero muri ico gihe biragoye kuvuga ariko kubona nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarabivuze hari abantu rero bamwe yari yugururiye ngaho rero yugururiye natwe twari turimo kuko twaje tuba mu bantu ba mbere tugira ubushakashatsi byerekeye buno bworozi bw'isazi buno bworozi bw'isazi rero ni sazi natwe ko twari tuzi kandi zisazi nyene dusanzwe tuzi izi sazi zo muhira nyene dusanzwe tuzi nyene ubona ugakubita ugapoma bayigone kugira ngo igende ariko tumaze kuyigako no gutembera ibibanza bimwe bimwe yororerewemwo aho hakurya y'amazi mu gihugu cy'Ubuganda twasanze nyasaza atari yatwari twiteze ikintu twahise tubabwira kandi n'ubunye abantu benshi bagenda batubaza batubwira iyo batugendeye bamwe baratubwira ati kubera iki mwahise isazi tubona umenga sisazi bamwe bavuga ati zimeze nk'ibibugu zimeze nk'amavubi donc je n'ubundi nabonye zimeze nk'amavubi okay ikintu cyambere no tangura kuvuga ino sazi iratandukanye n'ino sazi nizo sazi ndi tusanze tuzi okay ukuntu imeze cyamvuga gatonyi ku buzima bwayo ni sazi yirabura ifise amababa yirabura maremare ikagira n'amaguru ane amaguru arera iyo sazi ntabwo ari sazi ngufi ni sazi ndende Yo ni tandukaniro riri hagati ya ziriya sazi zindi dusanzwe tuzi ziriya zindi zifise amabara atandukanye rero ino sazi ico novuga ko gatonyi ico twayumvisemwo ibanga twayumvisemwo iryo banga naryo twayumvisemwo niryo rituma rituzanira amafaranga ari muri cya gitabo mwandika ngabo ikintu gatoyi yego ushobora korora inka kubera iratanga mase tukaje kuyatabiza itongo rikabagiza yego iratanga amata tukayanwa tukavyibuha kandi sinivyo gusa iratanga umusoso inyama nziza nico kimwe n'ibindi bitungwa byinshi tubitunga ku nyungu yuko uzobigurisha kandi ababigura nabo nababijya yego none isazi gamafrere abantu batayijya nayo iri mwiki unahoze cyane ico kintu mu tubaje ati inka itanga ibi navyitangi iyo sazi nayo ntitanga kimwe gusa hariho n'abantu bariko baradukurikirana bataraba donc barindiriye kumva icitanga twage tukibabwire ino sazi itanga ibintu haniniya muri kino gihe ico ibintu iri kiraduha
aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubera buno bworozi butaragera kure ni ibintu bibiri gusa kandi vy'akamaro. Turetse rero n'ivyo bibiri mu bindi bihugu iratanga ibintu vyinshi bitandukanye tubaza kubivugako. Reka manze mvuge kuri bino bintu bibiri tutarandiriye. Ikintu ca mbere ino sazi itanga ivyo kurya vy'ukugabura ibitungwa bitandukanye. Itanga ivyo canke ivyo bitungwa bigize sazi nyene. Iyo sazi niyo itanga ivyo kurya vyo kugabura ibitungwa. Ico twitwa mu rurimi rw'icongereza donc turaronka ico bitwa animal feed from muri za sazi BSF. Tuzitwa BSF ni black soldier fly farming, mu Gifaransa naho ni mouche soda noire, mu Kirundi ni sazi y'umusoda yirabura. Turaza kukivugako igituma yitwa ayo majambo yitwa iryo zina kuko benshi bagiye bavuga ati ntabwo yari kwitwa isazi, twumvise ibintu itanga, twumvise akamaro kayo, oya ntiyari kwitwa isazi. Okay, twavuze yuko itanga ivyo kurya vy'ugaburira bino ibitungwa bitandukanye. Twavuga inkoko, amafi hamwe n'ingurube. Si ivyo gusa rero, ivyo kurya biratandukanye. Ivyo vyo kurya birimwo ico twitwa ingaburo, proteine nyinshi cyane zituma vya bitungwa uzihaye bikura n'ingoga kandi n'umusaruro canke umwimbu kagenda neza ku magi canke ku nyama. Nk'inkoko itamagi, iyo nkoko irata neza cyane ku bice ivyo twitwa amapurusa menshi cyane kuko n'inkoko itamagi irata ku gihe yotegezwe gutera, ariko mu gihe utayigaburiye usanga inkoko yasivye. Mu gihe utari hafi y'ubworozi bwawe bw'inkoko ukazotangura kwagiriza abakozi bawe ati bakwiba amagi, kumbe nazo ntizita kubera ikintu zigaburira ivyo kurya bikwiye. Ngaho rero kuri ivyo vyo kurya vyo kugaburira twavuze yuko tubigaburira inkoko tukabigaburira n'amafi. Muri ico gihe aborozi b'inkoko baca banyaruha kubimenya cyane canke aborozi b'amafi. Hari ingyashwa duheba kuko yasazi yaje kuduhya ivyo kurya vyo kugaburira kandi birimo ingaburo nyinshi cyane, zikaca zongera zikatugabaniriza amadepase canke uburyo twahora dukoresha mu kugaburira ivyo bitungwa vyacu kugira ngo turonke ingaburo zikwiye zo kugaburira vya bitungwa. Twovuga icucu heba ku mworozi w'inkoko ntusubira kugaburira zandagara za Mwanza, bumwe butukura bumwe buva muri Tanzania. Murabizi muri kino gihe usanzwe buzimvye kandi muhugira ubugura mu mafaranga mva makungu mu mashiringi, nayo ni ngorane n'ikibazo. Kuntuzenye ku ico twovuga ku kindi, isoya ucuziheba. Isoya murabizi zisanzwe zizimvye, muri ico gihe ucuziheba kuko ingaburo ukura mu ndagara no mwisoya uziteranije usanga uzikuye muri za sazi. Ivyo nivyo kurya twavuze dukuramwo muri za sazi. Ako nakamaro ka mbere. Aka kabiri turonka umwavu mwiza cyane, umwavu w'ikirundi ugarukana akanovera mw'isi ndimwa yacu, iyo twitwa organique fertiliser. Yego kuri ico kijanye n'umwavu nibaza ko ari mu mwaka uheze wa 2024. Yego je narashitse aho wari wororeza irya sazi. Yego sanga imifuko myinshi irunze, nagiye ati uwo mutipe ashobora kuba yaragiye nko muri Otebe akaronka ry'amayani donc none umengo ni nk'amayani tuyo tuntu duto. Yego sasa ajya niyo mase zitanga ajya niyo mase, ariko siyo donc amase niyo ziba zataye. Ariko hano tuvyumve neza, zino sazi kugira ngo ziduhe uno mwavu twabwiye ko zifise ubumaro bwinshi cyane. Twavuze bubiri ariko tuzagusanga na hano mu Burundi ari ubumaro bwinshi cyane gose. Kugira turonke urya mwavu ziya sazi zirakenera gufungura. Zirakenera gufungura. Agisazi yozigaburira iki? Isazi tuzigaburira izo twitwa les déchets organiques. Iyarara ritandukanye ryavuye, iyarara ry'ibisigazwa vyo mu gikoni, iyarara ry'ibisigazwa vyo ku mahoteli, ku maresitora canke ivyo mwisoko, ivyamwa, ibiboga vyononekaye canke ku mahinguriro atandukanye hingura ivyo kurya. Aho rero ntihobura ugaburira isazi. Ntushobora kuri ivyo ugaburira isazi. Ariko rero ngaho onye
twavuze yuko ari akamaro tukuramwo ivyo kugaburira inkoko zikaduha n'umwavu umva rero muri ico gihe rya yaratwe twayegeranije rya yarashobora gutera ingorane ahantu twokwitwa hari waste management donc ahantu hari hatari suku donc iyararahuritaye naryo rirashobora gutera ingorane ku magara y'abantu ariko twebwe tugiyegeranije turafashije mu gikorwa c'isuku mu bikorwa vya environnement kandi rya yarara twe turitoye ngaho onye iwacu rigiye kuvamwo ikintu gikomeye cyane umwongereza yaravuze ati okay ngo from waste to worth donc kuva mu yarara kuja mu kintu gikomeye kandi c'agaciro donc twebwe rero yarara iwacu donc iyarara donc ndumva yarara nta ça fait ni kintu kiri nire ntaco kimaze ngaho onye ariko yarara iwacu n'ubutare bukomeye cyane kuko niryo riza kudufasha gutuma zasazi zijya zimaze kurya tukaca turonka ivyo kurya vyo kugaburira inkoko amafi n'ingurube tukaca turonka na wa mwavu rero tujya tuntu mwabonye umenga na mayane ya otebe zijya sazi zirahingura ziradekompoza rijya yarara zimaze kuridekompoza yarara ikaca rimera neza mukaca mubona yuko umenga ryaciye mu mashini umenga ryaciye mu mashini ryateguwe neza ariko zijya sazi nyene nizo ryari ni muri industry none hajya mbega isazi nibaza ko itavyara itamagi ajya magi nta kamaro yo yafise murakoze cyane okay ubuzima bw'iyasazi isazi ntivyara kurya dusanzwe tuzi bavuga ati inkoko iva mu irigi riva mu nkoko nta muntu n'umwe azi cyatanguye biza Imana gusa hatanguye inkoko kirumvikana okay naje nshobora kuvuga ati hatanguye amagi hama amagi araberuka aravamwo inkoko okay isazi rero nayo nyene nuko onye irata amagi hama amagi akavamwo utularve cyangwa utwastiko tukazokura donc hakabico twitwa life cycle canke cycle de reproduction ubuzima bw'iyo sazi donc irigi rikasubira kavamwo isazi gatamagi amaga gasubira kavamwo isazi ego none kuri nk'ico gihe mutangura uwo mugambi yego sinzi ngenda challenging mugabo nibaza ko nubwo ari kuvuga ngo hagati y'irigi n'inkoko ntituzi cyatangwe kubaho nibaza mu kurema Imana yaremye ibitungwa irema ibiti irema abantu hama biravyara mwebwe muja kurondera kugira mutangure ubwo bworozi yego mwaguze isazi cyangwa mwaguze amagi mwaguze iki hoho mwabiguriye hehe ego nkuko twababwiye zifise donc ino sazi zifise ubuzima donc bugenda burisubiriza novuga ko ari ubuzima bw'umuzingi kuva mu irigi kugera mu isazi rero ngaho onye kuronka imbuto ushobora guhera ku magi cyangwa ugahera kuri ya mastiko cyangwa ugahera asiko twovuga yuko ari ya magi yamaze kuvuka kurya ushobora kuza nk'ubu novuga ati ndashaka korora inkoko ushobora kuza nkaguha amagi ari fekonde ufise inkoko ziza kuyabundikira canke ukagura imiswi turavyumva uratoya amagi canke uratoya imiswi vyose ugiye gutangura ubworozi rero natwe ushobora gutanguza amagi cyangwa ugatanguza ya magi yamaze kuvuka zo two hastiko ntushobora gutanguza isazi guruka nazo nyene birakunda ariko utanguza amagi cyangwa ugatanguza ya masiko ivyo twitwa amapipe weco gihe wacu ubikura umva uri umugambi mushasha okay murakoze cyane nababwiye ati natangwe kuja mu kigihugu ariko kubera ino sazi nzamukanywe n'ino sazi twaje dusimira mu gihugu cy'u Buganda arizo tugiye kurondera ahanini yangaho onye twavyize ku marezo sosiyo ku ma YouTube turabona ngaho mu gihugu cy'u Buganda muri za Kenya barako barabikora turaraba ariko dusanga hari akantu bisigariza batavugira kuri rezo sosiyo ugasanga bakora ico kintu kugira ngo bagishira kuri rezo sosiyo kuri YouTube kugira ngo agire publicity ni naco gituma ushobona yasize nimero hajya musi vyishi cumusanga mu kadirisha hama muganire hama rero ndakurikira ikiganiro kiraho umuganda yari yabitanguye ariko aravyorora ndamubwira ati hana jewe narabikurikiye ndashaka kuza sinamubwiye ko ngiye kugira formation
ndashaka kuza kugura imbuto hamaje gutangwa namubwiye ati ndabizi avuga ati nta ngorane karibu ariko nkishikayo casanga hariho nyene twatundi nyene yibikira cyamvuga ati okay ndamubaza ati none kunuko bimeze gute ariko arabimbwira hama ndabimenya cyamvuga ati rero nanje mu Burundi narahiza ahantu nahamwe bazoroye ndabura narahiza ahantu nahamwe ndazitunga noronka ngurira imbuto ndabura sisubira inyuma najanye iterambere iryo terambere cyo turarizana izo turazizana turazana amagi nizo twitwa amapipe hama turaza turatangura turabona neza hano mu gihugu cyacu Burundi yuko buno bworozi bushoboka hari mu mwaka wa 2022 mu kwezi k'umunani hama turabitangura tumaze kubitangura turareka kubivuga kubishira hejuru kuko wumvise ati noro isazi ukavuga ati isazi rero zindi usanzwe tuzi abo n'abantu barakutwiye bakantwenga nanje nkaca nirinda kubivuga kuko mvuze ati oya sizo zindi zisanzwe tuzi we wacu ushaka kuza kubiraba nanje bitaratera imbere kugira ngo ni nawe ni wabikenera simpave mbura ivyo ndaguha kandi urumva sinari bwashike kuri za ntuzenye zose izo no kwitwa za ya ma etape yose bwa buzima bwayo bwose kugira ngo we ni wandondera ni wabikenera uzoronka ico ndaguha tubanza turaraba yuko bikunda buno bworozi tubonye etape zose zikunze donc mvuze ukonye ya magi dusubiye kuyaronka za mbuto twazana natwe tuzigereyeko tuca rero turavuga ati niyo mpamvu twaje du create iyo Marius Park ama video ya mbere ni mwayija ko muzoyabona cha turayicreate tumaze kuyicreate tangura gushaka ivyo by'ubworozi mugamushira ko amoko menshi ubwa mbere twatanguye by'amasazi ya ni naco gituma kuko ubwo bworozi bwajana n'ubwo bworozi nyene kugira ngo wewe utunze inkoko ntuhave ugira ubwoba ntuhave uvuga ati nabuze zose kuzigaburira kandi ufise amasazi tunze ingurube tunze amafi ego mu video ya mbere niko twagiye tubikora hama rero gatoya akabazo nyine kibigumbagumba ukuntu eske abantu mu kuzigura yego bazigura gute donc bagura ku kilo zigurwa gute nko ngaha mu Burundi okay ngaha mu Burundi kuzigura turagurisha ku magarama amagi niyo tugurisha ku magarama rero igarama muri kino gihe tugurisha amafaranga 200,000 igarama rimwe n'amafaranga 200,000 reka mfate telefone gato maruwe turabe ni kuvuga ari amagara nk'ikiro ikiro ntushobora kugironka ariko ikiro ucugwiza ucubona amafaranga avuyemo igarama rimwe n'amafaranga 200,000 mu gihugu c'Ubuganda naho ikiro cyacu kigwa 2,200,000 2,200,000 yego cyane ikiro cyayo magi izo sazi sasa rero ndi mwe musumba aboroye inka mwe mworoye isazi cyane gose okay mu gihugu c'Ubuganda muri kino gihe igarama rimwe rigwa amafaranga 15,000 vy'amashiringi kandi ugiye kuraba usanga ari hejuru yayo mafaranga yayo twe tugurisha ngaha anya okay hama rero ikintu novuga tumaze kubitangura abantu bakabikritika ariko nk'umuntu abonye video isazi hari abantu bacha bavuga ati ndetse n'ubunye hariho n'abatakivyemera bavuga ati api ivyo bintu mu Burundi wacu ntibirashikaho tubibona za Mali za Maroc za Philippines za Indonesia niho tubibona gusa ubwo bworozi bw'amasazi tubibona za Kenya ti mu Burundi niyo mpamvu rero abantu benshi baratugendera bakavuga ati twabonye natwe twababwira ati okay mwakoze kuza no munsi uri mu bahinga ba mbere ndakeka muri ivyo by'ubworozi ego deja ndi n'umu promoter wazo nije muntu wa mbere donc sindiko ndiyemera kandi sindiko ndagira iki kandi sindiko ndagira publicité wanashaka nije muntu wa mbere agira ibiganiro vyinshi vyerekeye ubworozi
bw'amasazi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ukaja kuri YouTube ukandika ati ubworozi bw'amasazi mu Burundi uzobona ko jewe turanaza no kubaha na site y'amavlog dukunda kubicishako ubworozi bw'amasazi mu Burundi ni twebwe ngaha anye donc nitwe tuko turavyamamaza kandi twamamaza ivyo dufise ivyo tuko turakora uwari wese akeneye araza. Uyu munsi none muzororeye he? Ubu munsi hano tuzororeye n'ahantu bitwa mu Maramvya kwibarabara ry'icumi uvuye ku ikaburimbi wafashe bisi ya Maramvya 13 ni birometero 4 ariko ufashe bisi ya Maramvya Samariro ni kilometero kimwe ugeze aho amabisi agarukira. Urahawe ikaze hamahugura igihe cyose guhera kuwa mbere kugera kwa Mungu. Visite ni ku buntu ariko formation tuzoganira wahageze. Ubanza ugire visite ukabona ubikunze ubikore. Karibu cyane rero. Okay. Ndagusubize gato hariya mu Cankuzo wari wamye utubwira ngo ahantu hashoboka uburimyi kumure urumva n'ivyatsi biriyongira n'ubworozi naho nyego hakunda. Yego. Ku njuro ya mbere uhashika. Yego. Kuko je ndibuka aho nari nagiye barigeze kumbwira ngo umuntu washaka kumara imyaka 30 watarashika ku ikaburimbo. Yego. C'est critique niko babimbwiye. Yego. We nawe ukihashika wahasanze gute? Je nkihashika ijya mbere ubwa mbere nkigendayo ndibuka twaciye mu ntuzenye muri parike ya Ruvubu. Uciye za Muyinga abenshi barahazi muri parike ya Ruvubu ni shamba rirerire. Uravuga ati none aha hantu ni hehe kwere hari n'ahantu kure novuga ngiye mu ntara ya kure ngiye ahantu wicara mu modoka nyene ukumva nyene ko warushe. Okay mu Cankuzo nkuko mwabivuze hariho n'abantu bamwe batazi kuri centre nta gihe kirekire maze ariko hariho n'abantu bamwe umva bavuga ati kuri centre mu Cankuzo ahitwa nkuko wowe uri nkandi hantu kumva bavuze ati Bujumbura amenga nyene ariko abantu baho narabakunze cyane n'abantu bafise umutima mwiza cyane donc biyegereza abantu uburere bwaho buracagutse nayo mpamvu uri umuntu avuye ahandi hantu agiyeyo vraiment ntashobora kubura hashinga agasago baramuha kandi karibu n'ahantu hameze neza twarashimye cyane donc abantu baho bameze neza cyane imihana yaho si myinshi nko tubona ya imihana yaho hariho nk'amakomine ujamwo ugasanga nyene nta mihana myinshi vraiment ihari urumva ariko ikintu twarabajije nk'ugwaruka usanga gwarutse donc abajene benshi usanga bibereza Tanzania kupagasa abandi nabo ugasanga bibereye ahandi nyene guhiga ubuzima. Urazi yuko abantu benshi usanga bateko bahigira ubuzima iyo bavuye baguma bagendagenda ariko n'ahantu hameze neza cyane ni isi yimbuka imeze neza kandi abantu benshi bariko barahijukira kanasinda muri kino gihe ubunye n'umugwa mukuru wa Buhumuza Cankuzo n'umugwa mukuru wa Buhumuza nayo mpamvu donc habwo hagiye no gukomera hagiye gukomera gose hagiye gukomera vraiment Cankuzo twarakunze cyane wowe uzokurikirana no video uva mu Cankuzo nukuri mumeze neza cyane kandi merci beaucoup kwakira abantu bose nawe igihe wagenda barakwakiriye neza ariko gatoya nk'abantu twama turiko turigisha ibijanye na development personnel ati ni gute ubigenza gutya nawe ukava mu bukene gutya na gutya mw'abantu mwahana mubona akiri umujene mutoye kugira yinjire hano muri studio za Gaciro Media tuyage yasiza parking umuduga hanze ariko nk'umuntu nka Marius ubona mu gihugu cyacu uko kimeze iyo twumva incabwe cyangwa bagwiza tunga bavuga ngo Burundi ngo ni terre vierge ni pays inexploité mugabo abaraha nabo siko bayibona abandi bakavuga ngo ni igihugu c'amahigwe mugabo abantu ntibayabona ayo mahigwe we nk'umujene uri kurakora bikemera hari akazatsa k'ubwenge wozatsurira Burundi gwaruka eske ubona nahantu guterera imbere koko murakoze cyane ku kibazo ciza mutubajije ikintu ca mbere nukuri Burundi ni igihugu ciza cyane kandi igihugu kiryoce gukoreramwo
amaproje atandukanye menshi cyane ikintu cya mbere uzorabe umuntu uzosanga aravuga ati igihugu cy'u Burundi nta kintu vraiment saho kuronderera n'umuntu usanga ataratangura ngo afatishe urabe abagwiza tunga bakomeye muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi batanguye bagakora nyene bari ngaha nyene kandi bariko baratera imbere hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero ntaho vyanditse kandi ntaho biri yuko uri kurakora ikintu ngaha mu Burundi utoreha gutera imbere uratera imbere neza cyane ikintu kimwe gusa tuba tubuze hari ivyumviro vyinshi dushobora kugira twebwe mu mitwe yacu donc ugasanga hari hantu nyene tugeze ugasanga ati warahize warabuze vyarase warahebuye kandi ikindi naco womenya coco nuko nuwovuga ati mu Burundi cyangwa gukorera ibintu kandi usanga biriko bivuga abari ngaha nyene raba abumva ngo n'aba diaspora bari hanze sibo bariko barakora ibintu bindi bitandukanye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubera iki badafata amafaranga yabo bakorere iyo bari rero ikintu novuga abantu babivuga barakwiye kurabira akarorero ku bandi bariko barakora ibintu hariho nk'abo tugize iminsi tubona nk'aba batanguze za NCDP murabona n'aba diaspora bari hanze ariko baraje barakora imigambi hano kandi bariko barafasha igihugu cyabo bariko barafasha n'abandi bantu bisigura yuko wowe wamidishanje manimba hari ikintu uri kurakorera ngaha mu Burundi menya neza ikintu ca mbere vuga ati ndakora nturabe inyungu yawe gusa urabe n'inyungu y'abandi mugabo nubwo umuntu ashaka kuhakorera yego nta mitayi ihari none imitayi irahari imitayi ikiro nico kigoye hano mu Burundi vraiment biragoye kuvuga ati ndakoze projet ikomeye mu mutahe wakuye ngaha nyene mu Burundi usanga bigoye ariko umuntu yo kwibaza none iyo tuvuze umutahe ayo tuba tuvuze amafaranga ngahe umutahe bivana na projet uri kurakora ikintu cambe no babwira donc narize hari ikuru twigeze kwiga mu ishure yitwa donc zari mu makuru yitwa za organization behavior donc hariho chapitre yavuga business idea gute ushobora gutangura project ata amafaranga ufise bigahera mu mutwe wawe cyakindi nyene wavuga ati umuntu ashobora kuvuga ati mu Burundi sa gukora imigambi vyahereye mu mutwe iwe burya ntivyahereye mu mafaranga ntivyahereye mu mufuko vyahereye mu mutwe iwe akabivuga kandi afise amafaranga yo gukora project atera imbere none eske kuba uno munsi basa abantu benshi bakenye yego bakenye imitaje nk'abo bakenye imigambi bakenye iki muri kino gihe hanini y'abantu benshi bamwe hariho imico ikenye imitahe hariho n'imico ikenye yego ico kibazo ugiye ukaganira n'amabanki yego amabanki bakubwira yuko bo bahari kugira bakorana n'abanyamigambi yego waje kuraba ba payeje ego bagiye bakorana no gwaruka nabo nyene bakorana n'abanyamigambi yego none kushaka gusanga umuntu ari karidoga atana hamwe yagiye kudodora ngaho hantu hose okay ngaho onye ico no saba no gisaba leta haniniya ikaraba aba baza kubitura bavuga ati turafise project turafise imigambi gukora reka urashobora kuba ufise umugambi ukaza kubwira banki yinye canke iriya canke ukabwira undi muntu yoshobora kumanaje kame urafise project muri wewe akaca avuga ati okay muhugira ndaguhe uburyo banza kuraba iki niki nimba ugifise ugasanga ntacu ufise ariko ugasanga wari ufise project muri wewe okay nk'akarorero nogira ko kandi saba na leta kuri kino kintu cy'ubworozi bw'amasazi ugiye kuraba ibindi bihugu umunyagihugu avuze ati ngire ntangura ubworozi bw'amasazi kuko leta irazi akamaro ubwo bworozi bufise leta niyo imwirukira kumuhigira amashirahamwe akomakomeye akora mu burimyi n'ubworozi bakorana leta iramuha uburyo bwo kubandanya kuko ugiye kuraba umugambi wose uri gukorerwa mu gihugu ntufise inyungu kuri mwene kuwukora gusa ahubwo ufise inyungu ku gihugu umaze kugira inyungu ku gihugu
abantu leta izotera imbere. Rero ico nosaba leta vraiment izirumviriza imigambi, hariho umuntu ashobora kuza gusaba ideni mw'ibanki kanaka ariko ntibarimuhe kuko bashaka kuraba ivyo bafatirako, ugasanga n'umurengera, ugasanga rero umuntu donc yadendebukiwe, ugasanga umuntu araciye ubwenge mu buryo bw'imigambi, yego mugabo ntiyize ntazi kwandika, yego mugabo akamusaba ngo uzana projet yanditse, ivyo ukabimusaba ariko ugasanga ariko ivyo ariko arakora deje ugasanga yanakweretse n'ivyo amaze kugerako, ukabona ko ari ibintu ari sawa, akaba akeneye uwumushigikira gusa, akaba akeneye uburyo bwo gushigikirwa, ugasanga ibintu bigeze kure cyane. Ngarutse gatonya twe kuri buri rya bworozi bw'amasazi turiko turakora, nukuri nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi arabuzi burya bworozi. Rero ikintu twona musaba kandi adufashe burya bworozi bugere kure cyane, kuko nk'ubu unye twashe tugira entreprise yitwa Seti Group of Enterprises. Ni ishira hamwe rizwi na leta, rizwi mu mategeko. Turafise NIF, turafise Registre de Commerce, byose turabifise. Rero n'ubworozi dushaka kugeza kure cyane, ariko nta muntu numwe wo muri leta aravuga ati ndazi ndabafashije. Nk'ikigo ca Izabo kijejwe ubushakashatsi, yego ko numva uri umuhinga ntimushobora guca mukorana. Murakoze cyane. Ikigo ca Izabo caranatugendeye n'amanama menshi ya buno bworozi, turabwita barakunda kudutumira, n'ubu twaheruka mu nama Igitega yerekeye buno bworozi, donc yari yabagwiza mbuto harimo n'aborozi batandukanye, natwe twari twahisikiye bari badutumiye, kandi Izabo rero abizi. Rero ico twosaba Izabo kubona ibizi, irazi yuko buno bworozi buriko buragira impact niniya ku borozi no kubarimye. Mwumvise ko turonka umwavu fumbere n'ivyo kugabura ibitungwa, bakomeze ntibaza babicire hagati, badufashe buno bworozi bugere kure, kandi ntanabeshe, kandi ivyo tuzi Izabo yaraje yaratoye iyo ntabire, yarajanye mu laboratoire nyinshi, batubwiye yuko intabire ari nziza cyane, ariko twebwe ntacyo biradufashe naho turagera, kuko baratubwiye ko ari sawa. None igisigaye badufashe rero, badufashe buno bworozi bugere kure. Kandi ikindi naco twovuga nuko nk'andi mashirahamwe atandukanye, ama ONG twovuga nka Kapade canke Zoa, ndetse niyo bitwa SNV canke Padane, nabo twarakoranye, twarafashije ama koperative, abanyagihugu barimwo ayo ma ONG sanzwe afasha, twabafashije gutangura buno bworozi. Ariko leta donc nta shira hamwe canke ikigo cyo muri leta kiravuga ati reka tuze twicarane, kuduha inguvu, dukore tugere kure. Rero ndatera kamo leta vraiment idufashe tugere kure, kuko si inyungu yacu gusa, si inyungu ya 77 Group of Enterprises, ni inyungu y'igihugu, nkuko tubona ibindi bihugu bigeze kure muri buno bworozi, nabo badufashe natwe tugere kure muri buno bworozi. Mu kurangiza jewe nk'umunyamakuru mbwiza kumenya n'abandi banyamakuru, jewe nk'umu-YouTuber mbwiza kumenya n'aba-YouTuber, yego namwe none aborozi musangiye uwo mwuga, cyane ndavuga nk'abo mu karere, apana mu Burundi honyene, mu karere ari abo musanga mugirana ibiyago, mukagirana ubucuti ndazi cyane gose. Nababwiye hano mu Burundi twagize intambamye kugira ngo tugere donc ubworozi bukomere, ko twahurana n'ibibazo byinshi, byo twokwitwa ama challenge menshi, wasanga aha mu Burundi ntawe nari ifise nza kubaza, wacu usanga mbajije nk'uwo mu Buganda, wo muri Kenya, muri South Africa, nkabaza uwo muri Philippines, nkabaza ati nagize ikibazo kiniki shaka kuronka umwimbu umeze uku nuku nuku, isazi zanje zimeze uku nuku nuku. Mbe haje ziragwara mbega? Oya, zirya sazi ntizigwara kandi ntizinagwaza.
Okay, abashakashatsi mu bintu by'ubworozi n'uburimyi murashobora no kuja kuri Google mukandika donc mushusho danware mukaraba amafaranga Banque Mondiale itanga yahaye donc uno mwaka 2000 umwaka wa 2024 na 2025 muze muraba amafaranga Banque Mondiale donc ivyo twitwa amatrial y'amamiliyari n'amamiliyari yashitse muri kino gisata c'ubworozi bw'amasazi ariko twebwe nkaho ntidushobora kuronkako kubera iki igihugu ntikiriko kiradufasha gose donc kugeza kuri buno bworozi. None mu Burundi no muzi hari aborozi bavyo benshi. Mu Burundi mwarabonye Rusasuma yaherutse gusohoka. Yego. Imihana amajana 933 niyo yoroye buno bworozi mu gihugu cyacu Burundi. Rusasuma iheruka gusohoka imihana igera hafi imihana igihumbi yose. Imihana igihumbi yose ni imihana amajana 933 yaratanguye buno bworozi. Uburere bwose ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Rero ico kibazo mwatubajije usanga dufitaniye community cyangwa ugasanga turafitaniye bucuti communication ego cyane n'ubuvuba cyane turafise urugendo mu mahanga tuzobereka aborozi batandukanye bariko barorora buno bworozi tuzogenda tugira ama video dushira no kuri ya channel yacu Marius Park muzogenda muyabona mubona handi ibindi bihugu aho bigeze kuri buno bworozi bw'amasazi. Rero turafitaniye ubucuti turagira ama conference menshi tuganira ukaca usanga rero mu gihugu cyacu Burundi nimba ari kuri Zoom twakoze conference twakoreye kuri Zoom ugasanga ni jewe jenyene nahaserutse peut-être ko usanga muri ko muravuga nko mu ndimi zigora abandi benshi tuca dukoresha icongereza nico usanga oya sinico onye gusa sibisigura yuko na connection internet ni kibazo ya ni kibazo ariko nibisigura yuko abarurimi ahubwo nabo bariko barabikora hariho benshi batabishiramwo intuzenye inguvu ikindi naco nomera naje nkurangirizaho hano nuko buno bworozi mu bindi bihugu barabukuramwo amavuta akomeye cyane y'agaciro. Amavuta ava mu nsazi kandi ikindi naco twibagiye kuvuga ayo mavuta acakora iki nayo bisiga ano mavuta akora ku bintu donc ku miti yo kwa muganga imiti ikomakomeye idanazo mu mafarumasi akomakomeye mu gihugu ca Philippines no muri Indonesia barayakoresha kandi muri Philippines hoho zino sazi kubera ko bageze ku rwego rukomeye barazifungura abantu barazifungura cyane zino sazi barazifungura cyane gose uzoza kugira commentaire wo muntu arabeshe inyenzi wozigerika cyane okay abarundi turazinanye uzoza kugira commentaire aze kwandikira Homme du Changement cyangwa aze kugira commentaire yico yaneguyemo ngaha cyangwa yico atatawe yatemeye tuzomuha link tumwereke neza aho babigurisha uko abantu babijya kuko abantu turazi tuca tugira ukuntu nyene ikindi naco buno bwozi bw'amasazi buravamwo ico twitwa biogaz yo gucanisha buno bworozi buravamwo ico twitwa donc poudre nayo nyene dukoresha kugaburira bino bitungwa donc buno bworozi buvamwe ibintu byinshi bitandukanye bikomeye cyane. Rero nukuri umuntu wese ariko rumva kino kiganiro kugera hano reka mbanze nshimire Homme du Changement nkuko yababwiye ati donc ibanga ry'abatunzi kiya gitabo yagize ibanga ry'abatunzi abuya amashapitre menshi agenda yagira guma bazanira ibintu byinshi bitandukanye. Rero ndamushimiye kubona yaratwiyumviriye ko kandi narino niteka ryo kuja imbere y'Agaciro Media kinyamakuru gikomeye cyane novuga ku isi yose ho gikurikiranwa na benshi ndamushimiye kandi ndatumiriye umurundi wese yifuza kora buno bworozi bw'amasazi kuzotwitura tuzobimufasha atakibazo na kimwe. Yego ikindi norangiriza ko dukurikirane kuri channel yacu yitwa Marius Park muzohigira byinshi cyane ndetse kwibasigira ngaha muri
commentaire Yego. baraza kuyibona baca bayijako nuko Mariso ngenda gushimiye ko namwe murakoze kuri cyane bino mushoboye gusangiza abarundi yego kuko naje ubwanje ngiye ntangaye ku isazi umuntu mwumvise ngo numworozi w'isazi Yego. umengo no gutwenga ariko turatahuye ico arico murakoze cyane rero murakoze cyane namwe dushimira kandi abafashe umwanya nk'uwo wose badukurikirana musangize kino kiganiro abandi ibintu uhawe ku buntu bawiga nawe kubitanga ku buntu nuko bye bye